gahugu kacu kiteka turekira intambara abana bawe bagukunda tuzogusanura tuguteza imbere esitoto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza ikawa nziza n'itunga ryawe ibiyaya imyonga n'inzuzi ibiyaga Tanganyika ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe tuvuye mu rugendo rwari rwadushikanye i Nairobi mu gihugu ca Kenya aho twari twagiye duserukiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ku butumire yari yarungikiwe na mugenzi we w'igihugu ca Kenya aho ico gihugu cari kiramutse gishira habona umukandida wacu yiteguye kuza guhiganwa n'abandi bakandida mu kurongora umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika. Ivyo birori rero vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibihugu vya Afrika mu buseruko aho novuga cane cane umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo ari n'abasanzwe arongoye uwo muryango, umukuru w'igihugu ca Uganda, umukuru w'igihugu ca Tanzania, murumva rero ko n'umukuru w'igihugu ca Kenya ariho yarari. Ivyo birori rero kandi vyaritabwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu aho novuga cane cane uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria Orogo Obasanjo hamwe n'igihugu ca Tanzania Kikwete hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo vya Afrika y'ubuseruko eka mbere n'abaserukira ibihugu vya Afrika basanzwe bakorera muri icyo gihugu ca Kenya eka mbere n'abaserukira ibihugu vyabo mu muryango w'ibihugu vya Buraya. Ivyo birori rero vyari bihagarariwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Kenya. Mu ijambo ryiwe uwo mukandida Raila Odinga yashikirije abari aho bose yarabamenyesheje neza yuko yiteguye n'umutima we wose n'inguvu ziwe zose ko mu gihe ibihugu vya Afrika vyomwizera ko asanzwe azi ibibazo bihanze Afrika kandi yuko yiteguye guhangana navyo kugira vy'ukuri ashikane Afrika muri yambona kazoza yayo y'ibihumbi 2063. Muri bikuru yashikirije rero yavuze yuko icambere azi yuko ibihugu vya Afrika bikenye ko azogira uruhara rukomeye mu kurwanya ubukene mu bihugu vya Afrika kandi ko yiteguye kubandanya abungabunga amahoro n'umutekano hagati y'ibihugu vya Afrika eka mbere kwa niteguye kugira imigenderanire hagati y'ibihugu vya Afrika ibandanye imera neza gusumba. Yaranashikirije kandi yuko azi neza ko ari inzitizi nyinshi mu migenderanire hagati y'ibihugu vya Afrika na cane cane mu bijanye uruja n'uruza acashikiriza yuko mu gihe yogira amahigwe yo gushika muri ico kibanza ko azokora uko ashoboye kose akoranye n'abakuru b'ibihugu vya Afrika kugira ikitwa visa muri Afrika gihagarare maze niyo cyashobora guhagarara bice binafasha nuko abanyafrika bahana urudandazwa hagati yabo bitagoranye. Ikindi yashikirije yavuze yuko azi neza ko ibihugu vya Afrika bitunze ariko kandi ko bibuze ibintu bimwe vyankenegwa nk'amahinguriro ayo naho muca mwumva amabarabara, indarayi
ivyo byose ko yiteguye guhangana navyo kugira vy'ukuri ibihugu vya Afrika ubutunzi Imana yahaye Afrika buhungurirwe muri Afrika, eka mbere umaze guhingurwa no muri Afrika aca yemerera baraho bose yuko azofasha kugira isoko yo gushoreramwo ibiza vyahunguriye muri Afrika bishobore kuronka isoko. Abakuru b'ibihugu rero bari bitavye ivyo birori, eka nabo bahoze ari abakuru b'ibihugu barashikirije umwe wese uko basanzwe bazi uyo Raila Odinga, aho bashigikiye ko uwo mukandida bamuteye intege kugira agenda higanwe n'abandi, banamwifuriza yuko Imana yozomuja imbere. Nivyo rero mu majambo make ivyo urugendo twarimwo aho twari twaserukiye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nuko rwagenze. Murakoze. Radio Television